النفاحة تبسابة كذكريكسا النفاحة tubasaba kuzikurikiza impanuro tugira tubahe n'ingirakamaro kuri twese impanuro tugira tubahe n'ingirakamaro. Reka turabe ukuntu bw'Islamu bwakingiye umwisilamu yoba ashira mu ngiro ibyo abwirizwa nk'uko yabwirijwe n'intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ko wewe asabwa kwikingira n'imbere y'uko ibiza bitera. Nicyo bituma dusanga kwa kwikingira biciye mu kubahiriza iby'isuku Imana yakijanishije n'amategeko ubwirizwa wo mu Islam kubahiriza ku munsi dufasha nk'akaroka amasengesho 5 ku munsi. Ninde mu Islam uza gusenga ngaha atatawaje amasengesho ntiyemerwa, ariko ngaha ni mu ntega amatwi mutahure ko umwisilamu ku munsi yoza ibiganza byiwe inshuro zitari munsi ya 15 ku munsi. Aho mfatiye ku rugero guko woza ibiganza gatatu buri sengesho ku masengesho 5 ku munsi ni inshuro zitari munsi ya 15 woza iminwe yawe. Aho ni wongere ko kwakoza intoke ibiganza inyuma y'uko uvuye kwituma canke kwiherera utibagiye gukoresha amazi muri ico gihe. Wongere ko kandi ku mwisilamu imbere yo gufungura n'inyuma yaho afunguye asabwa gukaraba neza iminwe yiwe. Ico cyo kuba iryo suku ryo koza ibiganza byashizwe mu byo bitworeka mu gihe cyo kwitegura amasengesho ni kimwe mu bintu bihambaye byerekana ko Islamu bukingira kiremwa muntu cyane cyane indwara zandukira nk'akaranda uhereye kuri wa Muislamu azi gutawaza kuko yubahiriza aya y'Imana iri muri surati al-Ma'idah ni aya 6. Imana ivuga iti ya ayyuhalladhina amanu emwe bemera Imana idha qumtum ila salati nibyashika mwifuza gusenga amasengesho 5 ku munsi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq muraheza mutawaze muraheza mutunganye isuku byo gusenga muhereye kukoza mu maso amaboko yanyu kugera mu nkokora wamsahu bi ru'usikum mwongere muhanaguza amazi ku mitwe yanyu wa arjulakum ila al-ka'bayn mwongere mwoze ibirenge byanyu kugera ku maso abiri ibirenge. Urabye neza ngaha Imana itogakoza ibihimba kenshi umuntu atambarirako bigasigura ko ibyo bishobora kwandukirwa kurusha ibindi. Mu gihe cyo gutawaza hari ibintu nagomba yuko tugerageza kwibukanya, benshi turatawaza nibyo, ariko izo nyungu Imana yifuza ko twoshobora kwikingira umuntu ntuzishikako mu gihe wowe utazi gutawaza neza nk'uko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atwigisha. Ico kibazo reka ndacishura mvuga nti Aisha radhiyallahu anha yatwigishije avuga ati intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam avuze ati hari ibintu 10 biranga isuku ndemanwa sunanul fitra. Ibintu 10 muri ibyo bintu 10 reka tubishe ku masonga nibuga hari umuntu kumwa ubwanwa bwo hejuru y'umunwa ni mu byerekana isuku yuko umuntu yitwara ikisuku, kuko naho imegera yo kwarikamwo kureka ubwanwa bwo munsi y'agasakanwa kuko ubwo buranga umugabo gusugutura mu kanwa isuku byo mu kanwa gushikana amazi mu zuru hanyuma guca inzara ikimucumve neza guca inzara kuko naho ukaraba kwa gukaraba udaca inzara ngo ugabanye aho yamigera yarika kwa gukaraba ntiba biratungana abayisilamu guca inzara. Hanyuma wa ghasilul barajim, iri jambo barajim urabona izi ntoke zirafise ingingo aho upfunyira intoke zawe urabye ku mugongo w'izi ntoke hari ahantu hameze nk'ahari urukoba rwizingazinze, aha naho n'ahantu imigeri ishobora kubaka ikarika. Ni nacyo bituma ku Muislamu anyumva kumwe batubwira ati ntimuramukanye ahubwo mukomanye ibipfunsi, nico kirashobora kubandanya cyandukiza abantu. Ku Muislamu sico, ahubwo iyo kuramukanya bitera intambamye bikageramira ubuzima bwa kiremwa muntu, icyo usabwa we n'uguheba gukorana muntu ukaramukanya gusoma jambo uti assalamu alaykum
nawe yitabira ati wa alaykumus salam birakwiye ntusomborotse Imana wirabe ukumerewe n'imyaka irakujanye niwirabe ukumerewe n'imyaka irakujanye gira vuba wemera Imana imirudenge hataragera ko bitabiyakure niwumve isoni kubamira ibigirwamana bitigera bivuga anasaha tumba sama